magenekerezo ya 2024 na 2025 ntwarante umwaka wa 2020 umukuru n'amankenguza amateka nyakubahwa Reverien Ndikuriyo yaragendeye amakomine ya Nyarusange, Makebuko, Gitega na Giheta yo mu ntara ya Gitega. Muri ayo makomine yose yakoresheje inama indongozi z'umugambwe CNDD FDD mu ntumbero yo kubahimiriza ngo bijukire ibikorwa vyo kwiteza imbere no kubumbatira amahoro n'umutekano. Nyakubahwa Ndikuriyo yarabakengurukiye ku kugene babungabunga amahoro n'umutekano, aca bahamagarira kubandanya babiteramira. Yarakengurutse kandi ingene igihugu cose gitekanye mu gihe abarundi bimirije amatora. Ati ni imboneka rimwe mu gihugu. Yaciye abahimiriza kwitaba amatora bafatanye mu nda. Dushimire rero umwe wese ku muganda yatanze kugira ngo igihugu kimere uko kimeze. Niteka rikomeye. Umwe wese agatahura yuko igihugu ari umuvyeyi tuzogikingira twese. Twese twakoranira mu gukingira igihugu cacu. Ni vyiza. Ntidubirekere abajeje umutekano, abapolisi n'abasirikare. Muri ya nyabune tukama tumira yuko umwe wese ajeje umutekano wa mugenzi we. Niteka. Turabashimiye rero muga kandi iyo umuntu ashimye aba yongeje. Utama na mukeba nakubita ubugohe. Iyo gitekanye hari abantu bataryoherwa. Iyo gitekanye hari abantu bagira imisaya. Kuko abantu bakeneye kubona igihugu abende igihugu bamantekera ku mutwe. Hari abantu baryoherwa bonye inzu zabana akazi ko zirasha. Hararyoherwa bariko bariba bapiya. Urumva rero nkabo uburiraniga. Iyi myaka yose ine iheze itanu harigi haribonekeza utugwi hirya no hino, muga twashimira muri ya nyabune nyene dushimira najeje umutekano nyine bafishijwe neza ku buryo atamugwi numwe wateye intambwe uje kunganya amahoro n'umutekano mu gihugu cacu. Naco gituma ubu mubona hagera n'amatora abantu bagahunguka. Babizigiye bamaze kuvuga bati biga mu Burundi birapanze. Iyi myaka 5 twarakoze birashima, duhejeje manda tugiye matora tariki 20. Mutora abandi mutora bashiririye abantu bahabona kabisa batazodusubiza inyuma. 2005 twatoye abashinga amategeko wamengo ni miyaga baraguruka bagira hasi kura hejuru. Mugabo twagiye turazana uko imyaka yaheze twagiye tuzana abantu babasaje, abantu bitonda, abantu bameze neza ku buryo nk'uyu mwaka ngira murabona mu myaka 5 twari mu ngorane tuzihejeje atanu umwe apinze. Ntimuzi ko barabapinga. Yiraheze imyaka 5 abantu bose bari ku murongo. Niteka mubandanye rero mugosora neza muzana abantu bahabona, abantu bitonda bavugira igihugu bagahagarara badakangwa n'amazungu. Mu bijanye na politike yamenyesheje ko abategetsi batandukanye b'igihugu bagize ingendo mu makungu kugira ngo babeshuze ibinyoma byashikirizwa ku Burundi. Mu vyerekeye iterambere yabahamagariye guhinduka urugo rwose rukiha intumbero kugira ngo biteze imbere bongere bateze imbere n'igihugu. Nyakubahwa Ndikuriyo yaratanze n'izindi mpanuro zitandukanye mu bijanye no gukingira ibidukikije, kurondoka ku rugero, kugarukira indero y'urwaruka, kurwanya inda z'indaro mu mashure n'ibindi. Ibi by'iterambere by'amabarabara turashaka kubyubaka byose n'ubi amarisha ku matangwe, amabarabara meza. Ibi by'amashure abantu bose bariga mu gihugu cyose mu mitumba 2913. Ibi turashaka kubyubaka mu yaga nkuba mwabonye namwe giwanyu ruzibazo bariko barubaka Kabuseze mu Cibitoki, Ntanda muri Bubanza, Jiji Murembwe ngaha haruguru yiwanyu. Ivyo byose turashaka kubigira mugatwe twantiko turavuga tuti umwe wese arafise muhira uriko muragenda munajana n'igihe. Muhira rero ni hahandi tugenda tuvuga tuti uri kujana n'ibihe. None ko wewe ufise abana 5 bagafungura rimwe ku munsi. Abantu ko bafise 5 mugadashobora kujya 2 ku munsi. Mugago gasanga uri bungenzi. Uwundi wa 5 cyangwa wa 6 aje gupunguza bya bindi bagera imwe ku munsi nawe acajamwo apunguza amagarama.
kandi aje kumwibaruka bacaza kwibarutsa baca kubwira ngo usubireyo ntihababa ugaca usubirayo ugasanga abana bakuze bafungura rimwe ku munsi ugasanga abana bakuze badakomeye ko ntibafungura. Murumva rero mu muryango niho tubona hari akazi kurera urwaruka kugira imigambi y'iterambere kwipanga kabisa hamwe ubona uti jewe urugo rwanje ruriko ruragenda neza.